ubutumwa numva noshikiriza abarundi bose nuko abakozi b'Imana bose hano muri kino gihugu cyacu twosenyera ku mugozi umwe, tugasengera igihugu, tugasengera intama turongoye atawanja wangura. Abakozi b'Imana tugashigikirana, kuko igihe cyose twoshigikirana nk'abakozi b'Imana n'igihugu cyacu coronka amahoro kigatekana, abatwara igihugu bakagira amahoro, kuko amahoro iyo abakozi b'Imana bayasengeye araza, bigatuma abahagarariye iki gihugu cyacu ciza nabo bashobora kuyobora igihugu batekanye. Mu bisanzwe no kudatahura kw'abantu bamwe n'abandi, ariko abajejwe intwaro iyo bubasha Imana bagakora ivyo Imana igomba, Imana irabakuza ikabashira mu yandi mabango ataraye igihugu gusa, ariko no mu nzu y'Imana canke mu gikorwa c'Imana naho bakagira amabanga kugira ngo bashobore kuyobora mu gihugu, bongere baronke n'umwanya wo kugisengera. Iyo rero umuntu ariko amavuta y'Imana aratinya kurya ibiturire, aratinya gukora ibintu bidahesha Imana icubahiro mu gihugu, arubaha n'inzego zamushizeho mu gihugu, kuko abafise ikintu kimugera mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bwo gukorera Imana. Bisanzwe ico numva nobwira abo bantu nibatahure ko hano muri kino gihugu cy'u Burundi hariho abakozi b'Imana bagikoreshwa n'Imana. Nivyo iyo umuntu agomba kugucafuza arisungira na biriya, ariko twebwe turemera neza ko abakozi b'Imana mu gihugu cy'u Burundi bahari, na cyane cyane ko twagiye tubona intambara nyinshi zigomba konona igihugu cyacu, mugabo kubera hari abantu basenga, ya masengesho yatumye igihugu cy'u Burundi kirindwa nayo. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Naramutse abariko baragukurikirana mu bice bitandukanye kugira unabidondore banamenye uko tutaganira. Ndabaramukije cyane abariko baradukurikirana kumbonesha kuri zitandukanye. Ku mazina ni Apotre Miburo Toma, ndongoye amashengero ya Grace Everite hano mu Burundi. Ndumugabo mfite umudamu n'abana 7. Murakoze cyane. Kuri uno munsi mwari musanzwe mufise igikorwa kidasanzwe ku cicaro gikuru c'isengero musanzwe murongoye. Ico gikorwa cari kigamije iki cyangwa icyo gikorwa cari nyabaki kugira ngo abariko baragikurikirana bamenye cyari? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Hano muri rino shengero Grace Everite uko umwaka uheze turategura igikorane cyo gushimira Imana, ariko uyu mwaka Imana yarambwiye ngo tegura igikorane cyo gusengera igihugu n'ishengero, kandi ugihe teme ivuga ngo ingo murabe Yesu aracakora mu ishengero no mu gihugu. Kandi ico gikorane iyo tugiteguye rimwe na rimwe turahezagira abakozi b'Imana, tugatumira abantu batandukanye, tukambika abapfakazi, imfuvyi tukazigaburira, tukongera tugasengera n'igihugu n'ayandi mashengero atandukanye. Kuri uno munsi n'ibihe butumwa nyamukuru abarundi n'abarundikazi bakurikirana bino binyamakuru boronka uvuye muri Grace Everite, ariko kandi no ku murongozi wayo Apotre Miburo? Ubutumwa numva noshikiriza abarundi bose nuko abakozi b'Imana bose hano muri kino gihugu cyacu twosenyera ku mugozi umwe, tugasengera igihugu, tugasengera intama turongoye atawanja wangura. Abakozi b'Imana tugashigikirana, kuko igihe cyose twoshigikirana nk'abakozi b'Imana n'igihugu cyacu coronka amahoro kigatekana, abatwara igihugu bakagira amahoro, kuko amahoro iyo abakozi b'Imana bayasengeye araza, bigatuma abahagarariye iki gihugu cyacu ciza nabo bashobora kuyobora igihugu batekanye. Mu basengewe bumvisemwo amazina y'abandi bantu basanzwe bafise icyo bagejwe mu ntwaro, hakaba hari abibaza bati mbega umuntu arashobora kuba mu ntwaro ariko kandi akongera akaba mu bikorwa by'Imana? Mwebwe n'abasanzwe barongoye ino sengero n'akahe kabijya mukoresha muri ino sengero yanyu kugira ngo abari mu ntwaro bongere baze no kurongora abantu mu bijyanye n'ivy'Imana? Murakoze kuri ico kibazo mumbajije, ni ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe no kudatahura kw'abantu bamwe n'abandi,
ariko abajejwe intwaro iyo bubasha Imana bagakora ivyo Imana igomba, Imana irabakuza ikabashira mu yandi mabango atari igihugu gusa, ariko no mu nzu y'Imana canke mu gikorwa c'Imana naho bakagira amabanga kugira ngo bashobore kuyobora mu gihugu, bongere baronke n'umwanya wo kugisengera. Iyo rero umuntu ariko amavuta y'Imana aratinya kurya ibiturire, aratinya gukora ibintu bidahesha Imana icubahiro mu gihugu, arubaha n'inzego zamushizeho mu gihugu, kuko aba afise ikintu kimugera mu buryo bw'amasengesho no mu buryo bwo gukorera Imana. Twebwe rero twabonye ko n'abakorera igihugu nabo bakwiye kuba abakozi b'Imana bivanye n'impano zimwe zimwe tubabonamwo, twongeye twisunze ko n'iki gihugu cacu umukuru w'igihugu agitwara buri gihe cyose agirisha ibikorane byo gusenga, agasengera abarundi n'abarundikazi. Niyo bikora adafise ikintu kimugera mu mutima wiwe. Natwe tubona ko iyo mbono kazoza y'umukuru w'igihugu yo gukoresha ibikorane basengera igihugu, basengera indongozi z'igihugu, natwe muri izo ndongozi twoshiraho abarongozi b'abapastori canke mu zindi nzego kugira ngo bakorere igihugu, bongere bakorere n'Imana mu buryo bw'amasengesho. Turangiza, turi mu gihe abantu benshi bamaze kwinjiranwa no kutizera no kutemera, ugasanga hari abantu bicaye bariko barakritika ibikorwa babona abakozi b'Imana bariko barakora. Wewe nk'umwe mu basize amavuta, wejeje no gusiga amavuta abandi, ni iki wobwira abo bantu muri kano kanya? Mu bisanzwe ico numva nobwira abo bantu nibatahure ko hano muri kino gihugu cy'u Burundi hariho abakozi b'Imana bagikoreshwa n'Imana. Nivyo iyo umuntu agomba kugucafuza arisunga ibi na biriya, ariko twebwe turemera neza ko abakozi b'Imana mu gihugu cy'u Burundi bahari, na cyane cyane ko twagiye tubona intambara nyinshi zigomba konona igihugu cyacu, mugabo kubera hari abantu basenga, ya masengesho yatumye igihugu cy'u Burundi kirindwa nayo. Rero abo bantu babivuga ngira ngo nibaratahura, ariko twebwe nk'abakozi b'Imana, abapotre bari hano, hariho abapotre b'abapolisi, hari abapotre batandukanye bafise imirimo itandukanye, turi hamwe turemeza neza ko hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abantu basenga bagahamagara Imana kandi Imana igakora. Apotre tugushimire cyane, ariko nimba hari ubundi butumwa wumva wosangiza abariko baradukurikirana mu bibazo twoba tutakubajije, akanya naturaho. Ibibazo numva nosangiza abandi, na cyane cyane abakozi b'Imana hano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, tugiranire ubumwe, dushigikirane. Umukozi w'Imana yumve ko yoshigikira mugenzi we. Hari ikintu gikunda kumbabaza kenshi, ndatomboye ko abamenyesha amakuru bari hano, ni ikintu gikunda kuba iyo umupastori arongoye ishengero atagira amafaranga, atazwi muri kino gihugu batamushigikira. Ariko twese nk'abakozi b'Imana dukwiye kumva ko turi umwe, dukwiye gushigikirana, tukagiranira urukundo. Umupastori agize igikorane tukamushigikira, umupastori atagira amafaranga yo gukora igikorwa c'Imana tukayegeranya tukamufata mu mugongo, kuko benshi bariko barahura n'ibibazo bivanye nuko abakozi b'Imana bashigikirana ku cubahiro. Umuntu akagushigikira ku kazi kufise imodoka, akagushigikira ku kazi kufise amafaranga, ariko ivyo ndasaba abadukurikirana biveho. Umuntu yo bari umukene ari umupastori, yo afise ishengero rya etaje, yumve ko yoshigikira n'umuntu mutoya kugira ngo aho ageze nuri yari hasi nawe azahagere. Yesu abahezagire cyane. Murakoze cyane, tugushimire cyane. Murakoze nawe.